Impunda marembe kuri mwebwe mwese mudukurikirana muri mu mpande zine z'isi ayavugwa ngaha mu Burundi. Reka tukorokere kuri vya bindi kunze kuvugwa nkigura nigurishwa za transfer. Igura nigurishwa ariko rirerekeza mu bihugu bitandukanye. Ntabwo tuza kugaruka ku miguri kiragura igura abakinnyi bo ngaha mu Burundi yongera ibagurisha ngaha mu Burundi. Ni Abed Bigirimana umukinnyi wa Rukinzo Football Club, umwe mu matransfer ariko aravugwa ngaha mu Burundi, umwe mu bakinnyi ko bararonderwa n'imigwi itandukanye yaba iyo ngaha mu karere, mu nyuma y'akarere ngaha ndavuga ku mugabane wa Afrika yaba no ku mugabane wa Buraya. Ariko Abed Bigirimana akaba ariko aravugwa cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu ca Tanzania. Reka tuvuge ku migwi kiramurondera mu gihugu cy'u Rwanda cyane cyane. Ni Abed Bigirimana ubona ko yagiye afasha umugwi wiwe kwitwara neza mu higanwa rya Primus League Burundi ndetse no mu gikombe citiriwe umukuru w'igihugu, kugeza naho mu gikombe citiriwe umukuru w'igihugu bageze muri kimwe ca kabiri gishira icyanyuma aho bazoke kugira urwo rugendo barugereko. Ni Abed Bigirimana ubona ko yagiye yitwara neza, aho yagiye atsinda ibitsindo bigera kuri bitatu, ama hat-trick, ama double. Biboneka ko Abed Bigirimana afise performance nziza muri no mwaka, aho beshi bavuga ko mu bakinyi bo hagati mu kibuga dufise ngaha mu Burundi atanumwe yobashikira niveau ya Abed Bigirimana tugereranije ivyo yerekanye muri uno mwaka. Ndetse ndanakwibutse ko Abed Bigirimana yahamagawe no mu guserukira gihugu akajana n'intamba mu rugamba hariya mu gihugu ca Uganda, umwe mu bakinyi bakiri bato cyane ariko beshi bakunze kuvuga ko ari polivara mu kibuga iyo amaze kuba yinjira. Reka tubabwire ko ari karonderwa n'umugwi wa Kiyovu Sport ndetse AS do Kigali Rayon Sports inyuma yuko bananiranywe n'umugwi wa Bugesera Football Club, aho Bugesera Football Club yabasabye ko bashobora kumuha amafaranga agera ku bihumbi bitatu by'amadolari kuri sezo imwe ndetse n'umushahara w'amafaranga w'amadolari 600 ku kwezi. Ariko Bugesera FC ikaza kuvuga ko ivyo itabishoboye, ahubwo Abed Bigirimana akaba ari kararonderwa niyo migwi iyo ngaho mu gihugu cy'u Rwanda. Mbega niraza kwa mutahukana ni Rayon Sports, ni Kiyovu Sport, abareyo se mumeze mute? Rayo mukanguke mugore Abed Bigirimana, kuko Abed Bigirimana ndiwe reba zicuho cy'umukinyi wese mwagizeho hagati mu kibuga muzoba mutoye inyishu. Wait and see. Numwe mu bakinnyi ariko aravugwa cyane ngaha mu Burundi bamwita Rukundo Abdurrahman Paprey, beshi ni kuba muzi cyane, umwe mu bakinnyi ariko baritwara neza. Ni playmaker w'umugwi wa Interstar nimero 17 mu mugongo niza kunze kuba yambaye. Beshi bariko baramuvuga ariko aravugwa ngaha mu Burundi, avugwa no mu gihugu ca Tanzania ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gihugu cy'u Rwanda biko biravugwa ko ashobora kuba ariko aronderwa n'umugwi wa Espoir FC, Kiyovu Sport ndetse na Musanze Football Club. Musanze muramuronka se? Ha, Kiyovu Sport muriye murayo mukurikirana umugabo Rukundo Abdurrahman, aho sinibagiye Espoir yahariya irusizi. Biraza kuba bigenda gute? Ni Rukundo Abdurrahman yagaragaje inguvu zitandukanye muri uno mwaka, aho biboneka ko yagiye afasha umugwi wa Interstar muri championnat, muri Primus League Burundi ndetse no muri Coupe du President, aho biboneka ko muri championnat herutse no kugaragura no kwandagaza umugwi wa Vitaro Football Club muri weekend iheze mu kubatsinda. Bega play araza kuba yerekeza muri Kiyovu Sport, Espoir, Musanze muraye mwikubita gashino niho murabu mu mugwanire, kuko numwe mu bakinyi beza. Ndababwire ko Rukundo Abdurrahman ari umwe mu bakinyi bafise ibitsindo byinshi ngaha muri championnat y'u Burundi ndetse ari mu kibanza ca gatatu ngaha mu Burundi, ahafise ibitsindo bigera kuri 10 muri championnat y'u Burundi. Reka tumanuke neza cyane tubandanye ngaho muri Interstar, aho biboneka ko umukinyi Ndikumana Hamza beshi bazi nka Busquets akina hagati mu kibuga yambara nimero 16, n'umukinyi w'ibiro bike ariko biboneka ko afise technique nyinshi mu maguru. Yagaragaje performance nziza muri uno mwaka, aho biboneka ko ari karonerwa n'imigwi itandukanye harimo umugwi wa Bugesera Football Club ndetse ko biboneka ko ibiganiro bigeze kure n'umugwi wa Bugesera Football Club. Uwo numwe mu bakinyi beza bakina ku maposta atandukanye hagati mu kibuga, haba ku nimero 8, 6 ndetse iyo bibaye ngombwa hari gamwifashisha inyuma muri axe centrale. Umwe mu bakinyi bakiri bato cyane ariko amaze kuba yerekana ubuhinga n'ubumenyi bw'umupira w'amaguru. Reka tuze kuba turaho umugumuza kumutahukana, aho bivuga ko n'umugwi wa Muhanga Football Club nawo maze kubuterekamwo offre. Mbega uyu mukinyi araza kuba yerekeza mu mugwi? Umunsi weje tukazoza tubaha amajwi yiwe ababwira aho yifuza kwerekeza ndetse n'imigwi kiramurondera. Ku by'ukuri ndababwire ko n'umugwi wa Sunrise wigeze kumumuhamagara mu misi heze, aho yababwiye ko agifatiriwe n'umugwi wa Interstar. Biboneka ko yawugejeje muri kimwe ca kabiri gishiri cyanyuma, aho ni nyuma yo kwandagaza imigwi itandukanye. Abazi Musongati wowo ivyo yabakoreye mu misi heze sinobigaruka ko.
reka tunyarukire ahubwo hariya muri Burundi Sport Dynamique bamwita Juma Simple Juma J, umwe mu bakinyi bitwaye neza hano muri championnat y'u Burundi, haba muri no mwaka no mu mwaka uheze no mu myaka iheze. Uwo mukinyi wabwira ko akina hagati mu kibuga, umwe mu ba mediateur beza benshi bakunze kuba batazira ngo ni Delape, kubera ukuntu afise ukwanura canke gusubiza umupira hagati mu gusubiza umupira mu kibuga. Iyo benshi ababonye agiye gusubiza umupira mu kibuga, bimwe bakunze kugira ani bakunze kuvuga ati yani corner canke se kirani gitsindo, kubera inguvu akoresha ndetse n'ivyo yamaze kubagaragaza muri no higanwa rya Primus League Burundi ndetse na championnat na Primus na Coupe du President muri rusange. Mbega Juma Simple ndabibutse ko yafashije umugwi wa Olympique Star gukina Coupe de la Confédération ku mugabane wa Afrika, aho bagiye hariya muri Burkina Faso bakitwara neza cyane imbere y'umugwi wa Étoile Filante, mbega bakawutsinda igitsindo kimwe ku busa. Juma Simple umwe mu ba mediateur beza benshi ariko baravuga ati uno mwaka ni harondegwa ekipe y'umwaka canke se umugwi w'umwaka. Juma Simple ashobora kuzoza mu batogwa muri uwo mugwi w'umwaka. Juma Simple rari kararondegwa n'imigwi itandukanye, aho nitwo kwibagira umugwi w'Rubavu, uwo murawuzi nawe so wundi ni Etincelle, benshi akunze kuvuga ngo Edenzer. Etincelle biravugwa ko na AS do Kigali yigeze kubiterekamwo offre, ariko amakuru yose y'idonido kuri Juma Simple ku munsi wejo abyivugira kuri micro zacu, tuzoba tubaha byose idonido kuri Juma Simple. Ndabibutse ko ngaha mu Burundi umugwi wa Vitaro wamaze kumurondesa Bumamuru, Rukinzo Football Club, Kayanza United, ariko bobo ndabona ko amahirwe ashobora kuba ari make, kuko Juma Simple no hanze y'igihugu cy'u Burundi ariko arondegwa n'umugwi wa KMC muri Tanzania na Azamu. Bimaze kuba bivugwa ko iyo migwi yose imaze kuba ikurikiranira hafi mukinyi Juma Simple. Wait and see arabayerekeza hehe. Ngaho ubwo reka tunyarukire hariya kuri Atletico Academy bamwita Ndayishimiye Abdul, beshi bamuzi nka Kichuya, yakiniye umugwi wa Musongati Football Club hariya mu ntara ya Gitega, yitwara neza cyane. Umwe mu bakinyi berekanye nivo zo ku rwego rwo hejuru ku ruhande, aho biboneka ko akinisha ukuguru k'ubumoso nkuko beshi akunze kuvuga canke se ukuguru k'ububafu. Umwe mu bakinyi bafise umunyarutsi, yafise baro ku kirenge, umwe mu bakinyi batsinda yageze imbere y'igora tigera ahengeshanya mu gutera mu igori. Biboneka ko yabaye ikibazo ku banyegori benshi ngaha mu Burundi muri uno mwaka. Numukinyi yakunze kuba ari kapitene w'umugwi wa Atletico Academy muri uno mwaka. Biboneka ko iwinga yiwe canke se uruhande rwiwe usanga ruteye ubwoba cyane iyo atari mu kibuga ku ruhande rwa Atletico Academy. Imigwi bagiye guhura iri ruhusi kavuga ati mbega Kichu yaraza kuba yerekeza hehe. Iboneka ko umugwi wa Espoir FC uravugwa mu iyo offre, umugwi wa Sunrise ndetse n'indi migwi iriko iravugwa mu gihugu cy'u Rwanda. Byose nejo tubaterekera ngaha Kichuya Abdul Ndayishimiye nijwi giwe abyivugira ku migwi iriko iramurondera. Muri Olympique Star umukinyi wanyu bamwita Kirungu niyo nkuru Eric, ntimumwizigire mu mwaka uza ko muzuba muri kumwe, kuko biraboneka ko imigwi iriko iramurondeza hariya hakurya ya Kanyaro ndetse na Ruvubu, aho ndavuga nko muri za Tanzania imaze kuba iba myinshi. Ndabibutse ko Kirungu mu mwaka uheze yigeze kuba ronderwa n'umugwi wa Kiyovu Sport, ariko aragaruka ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ni nyuma yuko yarabonye ku mugwi wa Kiyovu Sport ibiganiro bitagenze neza, yigarukira ngaha mu Burundi, ariko performance yerekanye muri uno mwaka, playmaker emblematique muri Olympique Star no mwaka. Ntimumwizere ko mumufise mu mwaka uza, kuko imigwi imukurikiranira hafi ni myinshi cyane. Mbega Kirungu araza kuba yerekeza hehe? Kirungu yigeze kuba ari na kapitene w'umugwi wa Rerier mu mwaka uheze, uyu mwaka akaba barizwa muri Rerier. Ivyo aherutse gukorera Bumamuru hari i Buganda mwese murabizi, abakurikirana umupira w'amaguru ngaha mu Burundi. Wait and see Kirungu araba yerekeza hehe? Awo ni Kirungu Eric. Ku rundi ruhande hari abakinyi benshi ariko bararonderwa n'imigwi itandukanye ngaha mu Burundi. Byose mukazoba muvyumva ku munsi weje tubaterekera ngaha kuri mikro zacu n'amajwi atandukanye y'abakinyi bariko bararondegwa. Abakinyi nk'abasatirizi benshi ngaha mu Burundi benshi ariko barizigira ko babafise mu mwaka uza. Nababwira ati imigwi iriko bakurikiranira hafi ni myinshi, aho sinovuga nibagiye umunyegori ariko arakora imyimenyerezo mu mugwi wa Atletico Academy n'umunya Nigeria. Ku munsi weje muzoba mukurikirana amakuru yiwe na wenyene imigwi iriko mukurikiranira hafi, tuzoba tumubabwira. Wait and see. Reka ndababwira ko ndabakunda cyane, nitwa Suleiman niyo nkuru. Nimubandanye mubane natwe
ngayo nguko aya ariko aravugwa ngaha mu Burundi.